Iyo kambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe ihaye indaro abarundi n'abakongomani barenga 40,000 bahunze ibihugu byabo kubera umutekano muke. Igihe ijwi ry'Amerika yishikira muri iyo kambi ryahasanze abakenyezi baragerageje kwiyungunganya bakora urudandazwa runyuranye kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Abo bakenyezi bakavuga ko bahisemwe iyo nzira y'urudandaza bamaze kubona ko ibyo bahabwa bigenewe impunzi bitari bihagije. Ni ibinyene mubona byo gucuruza amashu nuko nyene biragerageza umuntu arakora mu gasabuni nabitekereje nyene ndavuga ati kwicara nta kamaro curuza amashu ndiko ndacuruza hajya kwibarabara abana indwi ndanguye ngakunguka ko nka 2 mva ko umuryango cyamba ndose ka gasabune naka kunyuka kaboneka kuko ayo mafaranga bampa nyisanga sumye nta kunyu ndonka. Bikorimana Chantal ni umukenyezi w'abana 3 asangiye n'umushinga ntahe wiwe adandaza ibitenge n'utundi tuntu dutandukanye. Yatanguje umutawe w'ibihumbi 80 by'amanyarwanda. Uyu munsi yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko urudandazwa rwiwe ubu rurengeje miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda adashize mwayaba yariziganirije arenga 500. Chantal yemeza ko bukebuke yateye imbere mu gihe atacizere cyo kubaho yari afise inyuma y'ahahungiye igihugu ciwe. Icizere umuntu aracigirira. Jewe natanguje ibihumbi 80 nirangurira tujya tuntu two hanze. Tuntu twama tumayo. Muratubona tujya two hanze. Ncuriza hanze ku gatanda imvura iguye nkanura nkafuka amabuke ndatera intambwe ndarangura n'utudutenge ndashiramwo ariko umwana wanje ntaburi cajya ntaburi ico yambara na Jose mburi conja simburi ico nambara. Ihimbazwe Jose nawe adandaza ibijanye n'ibiribwa bitandukanye yabwiye ijwi ry'Amerika ko yatanguje amafaranga 10,000 na yabanje kuyagurana. Kuri uyu munsi amaze gushikana mu 700 by'amanyarwanda. Ijwi ry'Amerika ryanavuganye na Kabanyana Jacqueline yatanguye urudandazwa rw'inkwi z'ibihumbi 3. Uyu munsi akabashitse ku rudandazwa rw'ibirayi birengeje amafaranga 200 y'u Rwanda. Abo bose bashima uko babayeho uyu munsi. Curuza amateke, ibirayi, imyumbati, ibintu bijyanye n'ibiribwa nyine byose. Nafashe nsaba umugwazo w'ibihumbi 10. Ntangura nyine 10,000 ngenda kubiranguza umufuko w'imyumbati. Yanatanguje 10,000 ariko ubu unye 700 nago byansuzugura. Ndi mu muryango w'abantu 5 abatamugabo afasha kurera abo bana. Abana barara bariye ashobora kubagurira impuzu bambara. Kuba abo bakenyezi bakora urudandazwa rwabo rukagenda neza bavuga ko babikesha umutekano w'igihugu cabakiriye c'u Rwanda kuko ngo nta ubarara ku mugono ngo abambure ivyabo. Kintu nishimira nubwo ndi mpunzi zisaha abana ntiborara ubusa naho badushize mu byiciro kubera mbasha gukora. Uno munsi no kubagirwa kugara ndaryama igenzo kwikangura ngugara ko nibagiwe kugara hakingiye ko ako nkasanga ntangorane mfite umutekano nano rarubusa ndaryama nkasinzira ariko sinaburara kubera utwo nkora kandi igihugu cyatwakiriye ndagishimira. Umwe mu bakurikirana ubuzima bw'abakenyezi muri iyo kambi ya Mahama yemeza ko abakenyezi bakuye amaboko mu mpuzu mu kurondera ibibeshaho umuryango batarindiriye ibizanwa nabo bubakanye. Ndiko ndabona isura y'abadamu mu nkambi ni ibintu nanje binezereza kuko bamaze kwigirira icizere. Baragerageza kuja gushakisha ntibakirindira ngo umugabo ngo hari caza kuzana oya baraza bakuzuriza hamwe. Hanyuma igisigaye ikinezereye kurusha vyose nuko bishakamwe igisubizo umugore aticara avuga ngo ndaza gutegereza ngo biza kuva hirya no hino oya adafise no mutahafu masohoka hanze akaja guca ingero ariko akarondera icagaburira abana. Ubushikiranganje bujejwe ibikorwa by'ubutabazi Minema ari nabwo gwitaye impunzi butangaza ko intumbero ya leta y'u Rwanda ari ugufasha impunzi kwifasha kandi ko nazo zigomba kubaho ubuzima nk'ubw'abandi basanzwe. Ivuga neza Andre kuri micro y'ijwi ry'Amerika ahagarariye Minema muri iyo kambi ya Mahama. Zigomba no kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu basanzwe. Ni muri urwego rwabonye bariya abacuruza, hari abakora imyuga itandukanye, hari abari mu bworozi, hari abahinga, hari n'abagiye bafashwa hafi ya bose n'imiryango itandukanye itera inkunga impunzi. Rero nkuko bitubajije ku ruhande rwacu nka Minema icyambere dukora n'ubuvugizi tugashaka abafatanya ibikorwa batandukanye baza gufasha impunzi mu bijyanye no kwifasha mu byiciro bitandukanye. Ariko ikinini cyambere ni ugukangurira buri wese gushaka inzira zituma yifasha.
Ministeri ijejwe ubutabazi Minema yanatangarije ijwi rya Amerika ko mu myaka 3 iri imbere leta y'u Rwanda yifuza ko impunzi zose zahungiye muri ico gihugu zizoba zikihari zoba zashitse ku rugero rwo kwibeshaho zitarindiriye imfashanyo zitangwa n'imiryango mpuzamakungu yita ku mpunzi. Ati ibyo byose bizoshikwa ko bivuye mu bikorwa bigenda birakorerwa mu makambi no hanze yaho biteza imbere zina mpunzi yose. Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, abahungiye mu gihugu c'u Rwanda ijwi rya Amerika ryabashije gushikira baba muri iyo kambi ya Mahama barishimira cyane uburyo bakiriwe nuko babayeho muri ico gihugu. Thierry Ndayishimiye, ijwi rya Amerika, mu ikambi ya Mahama mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Kuri uno munsi mpuzamakungu hariwe impunzi, ijwi rya Amerika serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yagendeye mu ikambi y'impunzi ya Gashora ni mu karere ka Bugesera mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda. Hari impunzi zirenga 440 zavuye mu gihugu ca Libya, zikaba zageze ngaho zivuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika bivuga ururimi rw'Icarabu cyane nka Sudani y'Epfo, Eritrea, Ethiopia n'ibindi byo muri Afrika y'uburengero. Baje hano rero mu mwaka wa 2019 bose hamwe barenga 1000, ubu abarenga 440 bakaba bamaze gutwagwa mu bihugu bitandukanye nka Canada, Sweden, Norvege n'ahandi, n'abandi rero bakaba barindiriye gutwagwa muri ivyo bihugu. Tugiye kwinjiramo rero turabe ingene babayeho, ingene barya, ingene bashitse hano mu buzima bwabo bwa misi yose kuno munsi mpuzamakungu hariwe impunzi ku isi. Izo mpunzi zaturutse mu bihugu bitandukanye vya Afrika zivuga ko zavuye mu menyo y'ingwe muri Libya. Uyu musore aturuka mu gihugu ca Sudani y'Epfo avuga ko ubu abayeho neza mu nkambi ya Gashora. Asigura ko yabonye benshi muri bagenzi we bicwa, abakobwa bagafatwa ku nguvu mu gasho yarimwo, igihe we nabo bari kumwe bafatwa bariko bashaka guca mu ibahari ya Mediterane ngo bashike i Buraya. Ubu ahari mu nkambi ya Gashora iri mu karere ka Bugesera mu buseruko bw'u Rwanda, avuga ko abayeho neza, ko ajya kabiri ku munsi akaryama neza, akanywa n'icayi mu gatondo. Ico bikoze yizera ko azote bagashika i Buraya nk'uko yabishatse kuva akiva mu gihugu ciwe c'amavukiro. Yefuza kuja mu gihugu bavuga ururimi rw'icongereza. N'aba bagenzi we ni nk'uko. Ico bikoze ababobo baramaze kuronka ubuhungiro mu gihugu c'Ubufaransa na Norvege. Ubu baratanguye no kwiga ururimi rw'igifaransa. Bagiye gusangayo bagenzi babo barenga gato 640 bamaze kuronka ubuhungiro muri ivyo bihugu n'ahandi nka Sweden, Canada, Ububirigi na Finland. Ubu iyo kambi ikabisigayemo abarenga gato 440. Iyo bari mu nkambi bafashwa mu buryo butandukanye nk'uko twavyiboneye mu mibereho yabo. Baba mu mazu meza, bakagaburirwa neza nk'uko ijwi rya Amerika ryavyiboneye ryinjiye aho bakinjikira. Barigishwa indimi n'imyuga itandukanye, harimo no gutwara imodokari, bagakina n'imikino itandukanye yo kwidagadura. Iciyongere ko barahabwa amafaranga 50,000 buri kwezi yo kubafasha kwigurira bimwe mu bikoresho bakenera. Umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi ku rwego rw'igihugu mu Rwanda wabereye muri iyo kambi. Ijwi rya Amerika ryabajije umushikiranganje mu byo ajejwe harimo impunzi Marie Solange Kayisire igituma izo mpunzi zifashwe neza kurusha izindi ziba mu yandi makambi y'impunzi. Yishuye ko ari bisanzwe kuko batandukanye n'abandi bivanye niyo bavuye. Avuga ko bazanywe mu Rwanda ku bufatanye n'icirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ubumwe bwa Buraya hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR. Ubutwara ishami gitaho impunzi HCR mu Rwanda Ahmed Babafar wewe yabwiye ijwi rya Amerika ko ari uburyo bwo kubavura ihamuka bafise. Yatumenyesheje ko ari uburyo bumwe mu kubahoza ibibi baciyemwo birimo ihohoterwa, kuborezwa igufa no gufatwa ku nguvu ku bigeme n'abagore. Ati kandi ni kubera ari impunzi zihariye zazanywe mu Rwanda, imiryango y'ibihugu vya Buraya n'ubumwe bwa Afrika ibigizemo uruhara. Hari bamwe mbere muri izo mpunzi babwiye ijwi rya Amerika ko bishakira kuguma mu Rwanda bakaharonka n'akazi.
Pierre Claver niyo nkuru mu nkambi ya Gashora mu karere ka Bugesera mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda, ku bw'ijwi ry'Amerika, serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda.